Reka subirinda bayikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere biguzura ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu iyo muri iki gitondo. Amakuru na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri politike ngaha mu Burundi, aho utavuga n'umutegetsi bw'u Burundi Honorable Agathon Rwasa kuri ubu ngubu yamaze gutabwa mu mvoto, ariko aragirizwa kugerageza gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswa umugambwe wa CNL, ariko nyuma yaho aza kuwamburwa ndetse yaranakombowe no mu nama nshinga amateka nyuma yuko yagirijwe ko ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nyuma gihe kandi Honorable Agathon Rwasa nawe yiyamirije ibyavuye mu matora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajenama b'amakomine, akavuga ko ibyakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bigatuma itsinda amatora ibice 100% ngo ari ubusuma bwabaye mu matora, agahamagarira buri umwe wese ngo guhaguruka niyo nka bakiyamiriza ibyakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Honorable Agathon Rwasa murabizi ko yitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020, ariko nyuma yaho amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko Honorable Agathon Rwasa ngo ari we yari yatsinze amatora, ariko ngo nyuma yaho akaza kwibwa amajwi, ibyo ndetse abandanya yiyamiriza. Kuri ubu ngo umugambwe CNL uramutswa Nestor Girkwishaka, ariko nawe biranuganurwa ko mu minsi imice ngashobora kuzosubira gukina ininde ngo bivanye nuko kurongora umugambwe byamunaniye. Mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa we mu gihe caheze yariko ariyamiriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ye ngo birambiranye ku butegetsi. Honorable Agathon Rwasa kandi murabizi neza ko mu minsi iheze yifatiye gahanga avuga ko ibyabaye mu matora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine ngo yari inkinamico yakinwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, birangira utahukanye intebe zose so mu nama ashinga amateka. Mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa binuganurwa ko yifatanya n'abari hanze y'igihugu bashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi, harimo nk'abari mu bihugu by'Ububirigi ndetse n'abandi bari mu bihugu bitandukanye ngaho i Buraya. Aho rero ngo no mu minsi heze bari bashinze intaye bavuga ko bashaka kuzotahuka, ariko bagatahuka bafashe ibigwanisho ngo bakiremiriza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa mu minsi heze yari yarahunze, ariko arahigwa kugira ngo yongere apfungwe, ariko birangira ajabukanye n'umuryango wiwe bajya mu buhungiro. Gusa Honorable Agathon Rwasa nubwo bimeze bityo yaragabishije avuga ko ngo vyanka bikunda hazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Yahamagariye abanywanyi ba CNL bose guhagurukana niyo nka ngo bakiyamiriza umugambwe uri ku butegetsi, kandi ibyo umugambwe uri ku butegetsi uri kurakora abarundi barabibona, harimo nko kubehera amaboko y'umugongo bivanye nuko ibibazo bitandukanye bihanze Burundi byose ngo byatewe n'uyu mugambwe. Honorable Agathon Rwasa abidondora ashinga intahe agatanga akarorero nk'ikibazo kijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi camaze kubimuza bibuye. Igitoro hafi kimaze amezi 57 kitarashikanwa mu Burundi. Si ivyo byonyine Honorable Agathon Rwasa agaruka ko hanavuga ko mu bindi bibazo leta y'u Burundi ifise byatewe na CNDD-FDD hoba harimwo nk'iduga ry'ibiciro ku masoko, ubukene bw'amafaranga mvamakungu ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze Burundi. Ibi byose rero bikaba byarakozwe n'intwaro y'igikenye ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa kuri ubu ngubu rero ajanwe n'iperereza ry'u Burundi, akaba rero ajyanwe mu kasho nk'uko amakuru ku rubuga n'ubundi ariko arabitomora. Honorable Agathon Rwasa aragirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishaka gutembagaza
gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ndetse ngo akaba anagerageza kwinjiza ibigwanisho mu kinyegero kwa Honorable Agathon mu rugo iwe bavuga ko bahasanze ibigwanisho mu gihe kandi Honorable Agathon mubizi ko yahoze ari umusirikare ariko nyuma yaho akaza gutanga ibigwanisho akemera gutanga imihoho kugira ngo abashe kwinjira muri politiki. Honorable Agathon rero yarabaye urongoye umugambwe CNL ariko nyuma yuko ngo awurongoye yategetswe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo kugendera ku ngingo zifatwa n'umugambwe CNDD-FDD ariko Honorable Agathon avuga ko ngo atazokwemera kugendera munsi y'ibirenge by'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bivanye ngo nuko ari umugambwe udafata neza abanyagihugu. Kuri ubu ngubu rero Honorable Agathon amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu yaba yajanwe n'iperereza ry'u Burundi kuri ubu ngubu akaba yamaze gutabwa mu gasho. Naho mu gihe Igitega hahimbazwaga umunsi mukuru wahariwe imbonerakure uzwi nk'imbonerakure Day, amakuru duhabwa n'amasoko yacu Igitega nuko Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD bategetse ndetse ngo bakongera bagatera ubwoba abanyagihugu. Kuwa 30 Nyandagaro uyu mwaka mu gisagara gicungerewe cane n'abajejwe umutekano ubutegetsi bw'u Burundi bwahimbaje ku nshuro y'icenda umunsi mukuru wahariwe imbonerakure witwa Imbonerakure Day wafatanijwe n'ihimbazwa ry'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi. Kuri uwa gatandatu hagati y'ukwerekana inguvu no kwiyamamaza umugambwe uri ku butegetsi wagerageje uhumuriza abanywanyi bawo wangira kandi utera ubwoba abatavuga rumwe nawo. Mwijambo ryiwe ku kibuga Ingoma umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize ati mwebwe mutavuga rumwe natwe nimubimenye nta uhinda umusozi muzotegerezwa kwinjira muri CNDD-FDD. Mwebwe mwabana nimwaba mushobora kwiga mugaheza amashuri yanyu ariko siko byahoze kera ubwa mbere nyene. Imbibe ngo zose ziracungerewe n'inzego zo kwivuna abanzi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yibukije ko abanyagumyabanga ngo bemeye gusesa amaraso yabo kugira ngo igihugu kironke amahoro n'umutekano. Ubu ngo abarundi barashobora kurima, kwimbura, bagatwara imbanyi ndetse ngo bakanibaruka. Yaragabishije kandi uwo wese ngo yogerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi ko ngo azohanwa, akibutsa ko CNDD-FDD ngo yavuye mu maraso yasesetse. Ugushigikirwa n'imigenderanire n'amakungu. Intumwa y'umugambwe UDPS umugambwe uri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yashimye ubucuti bushimikiye ku gufashanya mu bya gisirikare hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kubera ibitero bikorwa na M23. Ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano bikorwa n'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afurika birahimbaye cyane kuko igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC gikorana n'igisirikare c'u Burundi ngo byerekana gufashanya ndetse n'urukundo muri Afurika. CNDD-FDD yarashize imbere uruhara rwayo mwirungikwa ry'abasirikare baba 10,000 b'abarundi bariko barafasha FARDC kurwanya FARDC ndetse nubwo bagiriza murantu kurwanya M23 nubwo leta ya Congo yagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo ifadikanya n'umugwi witwa Jugwancho M23 mu guhungabanya umutekano, ariko u Rwanda rukabandanya ruhakana ibyo rwagirizwa na Congo rwivuye inyuma. Nubwo leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kohereza abantu basirikare baba 10,000 harimwo abagiye ngo batazi ibyo bari ko baragwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, hari n'abandi kandi mu base kujya kurwana muri Congo baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose kuri ubu ngubu kandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye. Abo imbonesha kure yacu yaganiriye nabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo
bavuga ko babayeho mu buzima bubi cane ngo butagira uko bumeze na cane cane ngo kuba badafise ivyankenerwa nk'ibigwanisho, impuzu ndetse n'ibifungurwa ngo ku rugamba kandi barahatakariza ubuzima. Igicabuza cane abo basirikare ngo nuko abagandaguwe ngo batabasha no gutwarwa mu Burundi ngo bashinguranwe iteka. Iyo ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abajijwe kubijanye n'abasirikare b'u Burundi bagandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, avuga ko ngo hatari abasirikare b'u Burundi ngo boba ari abo mu migwi yitwaje ibigwanisho. Naho uwaserukiye CCM Chama cha Mapinduzi, umugambi uri ku butegetsi muri Tanzania, yongeye ko ngo bazi ingorane ziri mu Burundi. Abatega imitego ngo n'abasi ba CNDD-FDD ngo no muri Tanzania. CNDD-FDD imyaka 20 ku butegetsi n'abatavuga rumwe nayo baromowe. Umugambi uri ku butegetsi wahoze uri umuhari w'abagwanyi b'abahutu wavutse inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye mu mwaka wa 1993, uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 bivuye mu masezerano ya Arusha mu mwaka wa 2000. Ubu uwo mugambwe niwo wiganziye inama nshinga amateka ndetse n'inama nkenguza amateka na leta, ukaba kandi warigije inyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo Agathon Rwasa yahoze arongoye umuhari urwana w'abahutu wa CNL, kuri ubu ari wahindutse CNL. Imbere y'ihimbazwa ry'uwo munsi kandi urimo ibikorwa byinshi byaratunganijwe mu gihugu cose, aho abaserukira uwo mugambwe harimo ndetse umunyamabanga mukuru bashikirije amajambo y'iterabwoba ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abitwa ko batavuga rumwe n'uwo mugambwe, bagashira imbere imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, inkingi zikoreshwa mu kugenzura no gucungera umutekano w'umugambwe. Ubukene budasanzwe mu bijanye n'ubutunzi mu Burundi, nubwo uwo mugambwe wihayagiza ko ibintu ari byiza mu igihugu kiriko gica mu ngorane zikomeye mu bijanye n'ubutunzi. Ibiciro byaduze ku bice 45%, ubukene bw'ibitoro bumaze hafi amezi 57. Uburundi bukaba kandi buri mu rutonde rw'ibihugu bikinye cyane ku isi, urutonde rwakozwe ni banki y'isi yose. Imbonerakure zerekanwa nk'inkingi y'iterambere zama zavuzwe mu bikorwa by'ubwicanyi, gutera ubwoba no gukubagura abanyagihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ibita imiyabaga y'inkorabara, nayo leta y'u Burundi iyo ikaba yemeza uruhara rwazo mu gucungera imbibe z'igihugu ndetse no mu gukora ibikorwa byo gukizura ijoro zikiri kumwe n'igipolisi, nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abariko arabishikiriza. Reka dusozerere amakuru yacu kubiriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Iminsi 3 iraheze ata makuru y'umumenyeshamakuru TV Wundi. Kwa 30 Nyandagaro y'umwaka, TV Tuverekwevyo Wundi aserukira ishiramwe GD Journaliste en Danger rikorana na Reporters Sans Frontières muri Congo, akaba ndetse arongoye LTNC, ikinyamakuru ca leta mu ntara, amaze iminsi itatu apfunzwe n'igendereza rya Congo Kinshasa. Ihagarikwa ryiwe rirateye impungenge ku mutekano wiwe ndetse n'ubwigenge bw'umushikiriza amakuru. Ishiramwe GD ryaremeje ku munsi wa gatanu ifungwa ry'uriserukira TV Wundi mu nyubakwa y'igendereza rya Congo Kinshasa, umugwa mukuru wa Congo. Kubw'isoko mu bategetsi ryavuganye n'imbonesha kure yacu, riravuga ko bababazwa n'ubwo urwego rw'igenderezwa.
uwo mumenyeshamakuru yaramaze indwi nyinshi ari ku mugwa mukuru wa Kongo hari yavuye igoma umugwa mukuru wa Nord Kivu ugenzurwa n'abanywanyi ba M23 kuva muri 2025 mu kwezi kwa Mukakaro inyuma yo kubogozwa mu mabanga yo kurongora RTNC Nord Kivu n'intwaro y'abaroberi. Uwo yabonywe ubwa nyuma kwa 2027 Nyandagaro y'umwaka ku biro vya GD yari yamenyesheje ko ajanye n'umugenzi wiwe gufungura aho yari ahasiga imashini yiwe na nyabwonko ndetse n'isakoshi yiwe. Kuva ico gihe ngo ntawe urasubira kumubona kandi ntiyatashe ni hoteli yiwe iri muri komine yari ingwara. Umukenyezi wiwe aremeza ko telefone yiwe ngo arayihamagara ariko ntiyitabe. GD irababazwa cyane n'iryo fungwa rimaze umwanya muremure rigahamagarira indongozi za Kongo kumenyesha imvo zatumye uwo mumenyeshamakuru ahagarikwa. Iryo shirahamwe kandi kibutsa ko TV wundi yari amaze guhagarikwa agafungwa iminsi myinshi n'igendereza rya M23 inyuma y'ifatwa rya Goma muri Tahutwari muri Ntwarante uyu mwaka wa 2025 nkuko ndetse n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Ngaho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri uyu mwanya twe dusosereye amakuru yacu ngaha tuze gusubira amakuru waraza kuba agezweko. Gusa mwibuke mu fyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire yo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mukabandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yanyu imwe Rudende Isange TV ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero shimire mwese mwariko muradukurikira muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cacu Burundi, abari bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza. Amakuru yacu nagasaga.